Nyakubahwa mwese ndongozi muri iri hanga Imana yahaye iki gihugu cy'u Burundi, mwese bavukanyi, umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye, nimugira amahoro y'Imana. Tugire Kristu. Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Nidushimagize umukama wewe yatweretse ububasha bwiwe, yararokoye Uburundi n'abarundi. Umukama niwe nkinzo yanje, niwe ndongora kandi niwe nkiza. Uburundi Imana yaraburokoye. Uburundi bwari bwarafutanye, bwariziziwe n'amadayimoni y'ubwoko ubwo ari bwo bwose. None ubu Uburundi cyamaze kuba igihugu cy'abantu bunze ubumwe. Dukomera amashi Imana yo yabidushikanyeko. Bavukanyi, uyu munsi n'umunsi w'akanyamuneza ku Burundi no ku Barundi. Nakanyamuneza cyane cyane kuri jewe ubwanje n'umuryango wanje, kuko turakwije imyaka 5 Imana idutoye mu bandi Barundi, sinzi ngo abari twe tuja imbere y'iri hanga. Turakengurukira Imana rero kubona yaradushoboje ikatugira imbere, hanyuma gushika uno munsi tukaba tutarahura n'ivyago. Iyo Mana nini nahazwe. Uyu munsi turamutse dukorana ngaha imbere y'Imana, twese abarundi uko turi, dushaka kwigina Imana, tuyisenga, twongera tuyininahaza ku buntu bwayo ntangere. Nico gituma iyo duhuye mu bihe nk'ibi, icambere dupanza gutegera ibihe turimwo. N'urugendo rurerure, urugendo atarutandukaniye n'urugendo rw'abana b'Isirayeli. Muravye aho Abraham Imana yamuhera isezerano, mukaraba igihe Yosuwa yashikana bene Isirayeli mu gihugu c'amata n'ubuki, urugendo rwabaye rurerure. N'Uburundi rero natwebwe twafashe urugendo kuva tuvuye mu vyara vy'abakoroni gushika n'uyu munsi, n'urugendo rurerure. Ubwo urugendo twagenze rwabayemwo incungu nyinshi, kuva mu 1962 gushika no mu 2015. Urugendo abarundi barimwo bagana igihugu koko c'amata n'ubuki, n'urugendo rurerure kandi twaruboneyemwo vyinshi. Tugize uru rubanza, twabonye ivyaraye bibaye mu matora, aho abarundi sinzi, abarundi bose, mbere mvuge bose, bahundaye ku mugambi umwe, ari nawo uzodushikana ku Burundi buteye imbere. Iki rero kikaba ari ikimenyetso gihambaye cyane ku Barundi ndetse no ku bakunzi b'u Burundi. Iki gihe twinjiyemwo twokigereranya n'igihe umwami Dawudi yimikwa ngo umwami wa Isirayeli yose. Dusoma mu gitabo ca 2 ca Samueli mu kigabane ca 5 kuva ku murongo wa 1 gushika kwa 3. Niho dusoma ngo ibisata byose by'Isirayeli bigenda kwa Dawudi bimubwira biti, umukama yakubwiye ati niwe uzoragira igihugu canje Isirayeli,
kandi ni wewe uzoba umukuru w'Isirayeli. Ico gihe umwami Dawudi yaciye yungana isezerano nabo imbere y'umukama, bacamusiga amavuta ngo abe umwami wa Isirayeli yose. Aha mu Burundi wacu harageze ko Imana yerekana vy'ukuri ico yatoreye umugambwe S.E n'abagumyabanga, kwari kugira ngo ihurize hamwe ubusho bwayo, ubusho bw'abarundi bwari bwarashwiragiye. Ubiravye kuva tuva mu mukoroni, Uburundi wamenga n'ubwami bwiciyemwo kubiri. Bwari ubwami bubiri kuko bwamumenga bugenda bubangabanganye, none bwaraye bubaye ubwami bumwe bugiye hamwe. Erega n'igihe hashingwa ingoma ya Isirayeli, habanje kugumaho abatemera ubutegetsi bw'umwami Sawuli. Dusomye mu gitabo ca mbere ca Samuweli mu kigabane c'10 kuva ku murongo w'7 gushika ku 27, igihe Samuweli yimika umwami Sawuli, yajanye n'intwari Imana yari yakabuye umutima. Vyerekana ko hariho abandi batari bwabone. Ngo ariko abantu b'imburakimazi ngo bavuze bati, mbe uyu azodukiza gute? Baramukengera, ariko Sawuli we yagumye yitekaniye. Naho iwacu niko vyagenze kuva umugambwe S.E ugenwa, hagatorwamwo nyiricubahiro Petero Nkurunziza. Hariho abagumye batemera ubutegetsi, kumbure kubera bari baramenyereye gukamisha intwaro z'agahotoro. Mu gihugu c'u Burundi wamenga hari ubwami bubiri, naho ataco ubutegetsi butakora ngo abarundi bose bagire ubumwe. Ivyo tubandanije dusoma no ku ntwaro y'umwami Dawudi vyarabaye. Mu gitabo ca kabiri nyene c'umwami ca Samuweli, ngo abantu bo mu Buyuda ngo baraza basiga amavuta Dawudi ngo abe umwami w'umuryango wa Yuda, umuryango wa Yuda gusa. Ngo muri ico gihe Abuneri yari umukuru w'ingabo za Sawuli, yaciye ahitana umuhungu wa Sawuli Ishibosheti mwene Sawuli, amugira umwami wa Isirayeli. Umuryango wonyene wa Yuda niwe wakurikiye Dawudi. Vyumvikana yuko ari bisanzwe ko mu gihugu haba abantu bama badakurikira ubutegetsi, mu bw'uburuhiro bakaruhukira ku bumwe n'abandi. Ariko kumwe bavuga ko ubwami butiyunze butarama, ndetse n'ubwami budahezagiwe n'Imana niko kuko ntiburama. Uwo Abuneri naho yari